abasirikare b'u Rwanda bakora mu butasi bagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baraje kubaca indege barashika no kuri hotel ishikiramo abategetsi urumva yuko habaye kuvugana hagati yabo n'abasanzwe bakora muri hotel muri Amerika bari basangiye uwo mugambi mubisha sivyo rero bamaze gusangira uwo mugambi mubisha niho baca bigira abakozi bo muri iyo hotel iri Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kwigira abakozi niho umutambukanyi umukuru w'igihugu chambre yararimo ni hotel ifise ivyumba amashambre arenga ibihumbi bijya vyinshi nivyo bakina ivyo mu buzima busanzwe urumva rero haciye haba imodoka ya ambassade y'u Rwanda ariyo yaciye itora abo basuma birutse cyo barahunga mama Burundi niyo mpamvu baramutinya mama Burundi ntashobora kumugira ko ivyo bashaka byose wapi barabonye ko nyine bakongomani hari ivyo batore mugabo baze bapime n'umucuko tuzomujana kugwana ugo rugamba ora mucuka conka kiva kwibere ashoboye gutora ibuye canke inkoni tuzomujana ze guhabishaho muri Kanyaro mwiriwe canke mwaramutse bivanye namwe mudukurikirana amuherereye ndabibisa kari kuri Yaga Nawe TV jewe ko murakurikirana musanzwe munzi ni Mr Kid Truth muri kumwe kuri microphone tugarutse kuri byo biganiro byacu bya geopolitique aho imbere yacu dufite le patriote reka kwanza manzi ndamuhe ikaze kuri Yaga Nawe TV. Oh merci beaucoup Mr Kid Truth ni the truth I don't know yes. Oh voilà merci ndakuramukije ndanaramutse cyane abo tugiye kubana makino kiganiro ni kiganiro novuga ko kiza kuba kigufi cyane ariko kiri vaste cyane gose rero niyo mpamvu twotera amatsika abantu yuko twona muri kino kiganiro kuva mu ntango kugera mu hereze yes. ko ndazi yuko umpamagaye mu bihe bidasanzwe ndazi ko twoyaga byinshi twongera bugaco tugasubira tukayaga ariko tuza kubana yaga mu mwanya muto kandi mwiza ego yes ndabona n'imihezagiro y'imvura yabaye myinshi kuno munsi turi mu mitaka yes nijitebe gato reka twibandanyirize ku cyacu zindukanye kuno munsi hari amakuru menshi ariko aravugwa aho mu nama yatumye ko abagore b'abakuru b'ibihugu abatambukanye iryo kosa yes nashatse kugira ngo ndakugarukane miyobe abatambukanyi b'abagore b'abakuru b'ibihugu 48 umengo yego hari amakuru avuga ko hariho abagwanyi barungitswe n'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo babagirire nabi woduha ko umucyo kw'ivyo bintu. Oh merci ntibarungitswe kugira bagirire nabi bose nkuko batumwe ko ariko hariho ama elema baba bashakamo nkuko vyagaragaye vyarabonetse yuko hagombye kugandagurwa umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo ariwe bamwita izina ryo irakunda kunyeshapa Denise Chisekedi bagombye kumugandagura mugabo Imana irakinga ndazi yuko bimaze kujantu henshi baze gusakara bivuga yuko ari igihugu cy'u Rwanda cyo cagerageje kugandagura uwo mutambukanyi wa president Chisekedi kugira ngo bahindukize urukino rw'intambara ziko ziba mu karere murabikiriyo ya voilà tubaze tuje mu kiriyo M23 ya divasinge abantu basamare basanga ibintu byamaze kugira wandabaga niko mission yari imeze ariko Imana yarakize uko ibi bintu iyo biba u Rwanda rwakoze bino bintu nibibaze nawo ko ari kuryama rugasinzira niwibaze yuko ivyo gwari gukora byari kuberera kuko uno munsi c'est vrai bari ko barica bakongomani diplomasi zirabaho ibiganiro bikaba ingwano zikaba kugira ngo muhoro n'umutekano muri Kongo garuke ibaze jiwaze mu Giswahili mu gihe bo bagandagura umutambukanyi mukuru w'igihugu byo bigenda gute kugandagura umutambukanyi mukuru w'igihugu niho kugandagura umukuru w'igihugu kuko we ntabazize ivyiwe muri kugatwe kiwe umutambukanyi mukuru w'igihugu abazize iki umugabo we n'igihugu urumva n'igihugu ciwe urumva yuko aza ko wagandaguye umukuru w'igihugu yes le patriote duhe ukunda kuvugira mu migani n'ubu turumva ko avuge mu migani nta kuntu dusigurira uko bimeze neza neza nyene mu mvugo idafobetse ya mu mvugo idasobetse reka manzi ndababwire kwanza ngene vyagenze ngene vyagenze naye vuze kuri BF News ndakora ibiganiro vyinshi sobanura uburyo vyagenze harimo abasirikare b'u Rwanda bakora mu butasi bagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baraje kubaca indege
barashika no kuri hotel ishikiramo abategetsi urumva yuko habaye kuvugana hagati yabo n'abasanzwe bakora muri hotel muri Amerika bari basangiye uwo mugambi mubisha sivyo rero bamaze gusangira uwo mugambi mubisha niho baca bigira abakozi bo muri iyo hotel iri Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kwigira abakozi niho umutambukanyi mukuru w'igihugu chambre yararimo ni hotel ifise ivyumba amashambre arenga ibihumbi 12,800 na urumva ko ari hotel yagutse cyane uce wumva ngene badobereye chambre irimwo umukuru w'igihugu ca Kongo gute baci bayimenya nyine nubwo rero bigize abakozi bo muri iyo hotel bamaze kwigira abakozi urazi ko ugiye hari ujana n'abatebi wawe ku cyumba za gushikiramo ntiyari bwashike mugabo ku cyumba gikishiramwo yabonye hari abantu bariko baragerageza kuhugurura uwo numwate abibonye arabahamagara baza ivyo arivyo akimara kubabaza abo kuko yari yamaze kubikeka haci haza abandi benshi bigize abakozi muri hotel bavuye mu Rwanda nyine baje kwica uwo mutambukanyi mukuru w'igihugu bamaze kuza ari benshi atangura kugwana baragwana mugimana yarakinze FBI yaciye hashika ni igisikari cyo muri Amerika kijeje ubutasi Irondo ntavyonzi sindafata umwanya ukwiye kugira ngo ndabinonosore baca barahashika basukamwe mabisi babandi bagomba kugandagura utambukanyi mukuru w'igihugu baca bariruka bo bari bazi yuko Denise Tshisekedi yamaze gushika muri hotel ari mu ndani bambaye na tuni y'iyo hotel abantu oya nta tuni bari bambaye ibipira vy'imborana muri Amerika yes kandi singombwa ube wambaye ni uniforme kameme ya singombwa kuba wambaye uniforme rero abo bantu bari bambaye ibipira vy'imbo kuko haramaze gusohoka ama video n'amafoto yabo barafashwe amakamera yarabafashe rero bamaze kugwana barabone ko umugambi wabo uburijwemo baciye biruka uko niko vyagenda rero iyo bihenda uno mutambukanyi mukuru w'igihugu ca Kongo akaraswa gapfa nibaze ko mu Rwanda ibintu biba vyoroshe no munsi ndazi yuko ibintu biba bigeze wandaba ko rero zarendo nta nabukebuke leta ya Kongo yari kwihanganira igihugu cy'u Rwanda ikoze ikibi nk'ico ntiyari kubera yavuga ati reka rero tubomborane vyume none ubu amatohoza ageze he amatohoza ivyo tumaze kumenya nuko batatu bamaze gufatwa kandi kivyemeze ko ari abasikire b'u Rwanda canke abatumwe na leta y'u Rwanda ko harimo n'abazungu reka muri abo mafiatere none wazi muri Amerika ko aba nka za California usanga hibereye aba mafiatere benshi ababire bashishwe umuhinoti ebana ukore umva bigira mu mafilime ohoro amafilime noneho bijya vyinshi nivyo bakina ivyo mu buzima busanzwe urumva rero haciye haba imodoka ya ambassade y'u Rwanda ariyo yaciye itora abo basuma birutse cyo barahunga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mugama toza ikarakogwa mugabo nubwo yokogwa akorerwa hehe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kuntu yoshikiza abanyicubahiro nk'abajya ahantu batize umutekano wabo bisigura yuko muri Amerika ari abantu bafisemwo akaboko none ko Amerika tuyizi mu bintu by'ubuhinga isanzwe ikome gute ako kantu kabaciyemo niyo mpamvu ndi ndavuga yuko ubwo Trump nta kantu yobarakiriye kugwana ko yasanzwe akavugira Kongo yarungitse n'ingabo ze muri Kongo iyo tuvuze Trump ndiko yasha twumva Amerika ubundi ho Amerika ari abandi bogambana atari Trump ikindi kintu cyo bituma none Kagame ni yawe n'abademokrate abademokrate ntibashobora kuvuga ati reka tugambane kugira aba republike tubaca intege kuko Trump ni republike ariko arashigikira Kisekedi rero kashobora gutegurwa hakabamo inkunga y'abademokrate kugira ngo bagandagure uwo mutambukanyi mukuru w'igihugu bice aya madossier y'ibiriko biraba mu karere bibanze imbere nk'ivyibagiwe Ventura ya advancing Kagame asubira ronka izindi nguvu mugabo burya uko byari kugenda nuko bari kwicuza cyane bari kwicuza ko Kongo ntiyari kwihangana na bukebuke igandagwa ry'umutambukanyi mukuru w'igihugu ivyo rero mu bifate nkama kandi ndazi yuko abenshi mudukurikirana nawe muca muhaye image ngene vyari kugenda muca muhaye image ngene vyari kugenda mugabo Imana irakunda abanyarwanda Imana irakunda abantu bose Imana ntabwo ibishaka imishamirano n'amaraso menshi ameneka yakinze ibintu bigenda neza yes mpamvu dushima reka ndababaza none ko
Kongo umwansi atera Kongo niwe mwansi w'u Burundi umwansi w'u Burundi akaba ari umwansi wa Kongo eske mama Burundi mama w'igihugu cyacu nawe asanzwe ari muri Amerika ari yitavye forum mbega ubwo nta makenga twogira kuri mama wacu w'u Burundi icambere amakenga ntiyobora muga ubyararura burya abarundi abanyarwanda batinya abarundi cyane kuko bihenze bakanamuyubira nkuko bayobera Kongo mama Burundi bakumva abarundi yatitaye no kwibuye ntibibaze ngo borindira ngo za komande ngo abarundi ngo barindiye inkongo za mitereze ngo tuje kwihorera abarundi bohita ba advancing ubwo nyine mu gihugu cy'u Rwanda mama Burundi niyo mpamvu baramutinya mama Burundi bashobora kumugira ko ivyo bashaka byose wapi barabonye ko nyine bakongomani hari ivyo batore mugabaze bapimesha baze bapime n'umucuko tuzomujana kugwana ugo rugamba ora mucuka conka kiva kwibere ashoboye gutora ibuye canke inkoni tuzomujana ze guhabisha muri Kanyaro ewana piga kiti ewana umubiri wose muga hari ivyo batokora mama Burundi igituma batona muyubirako barabizi uko amakimbirane amazimisi y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi intambara zadutse mu buryo buri official zosumbiza izi muri Kongo umuriro wo kwaka ukongera ukaka ahubwo kuzima petrole kokongezamo petrole n'amazutu n'abayisazi abagenzi bacu boza dushigikira mama we mama Burundi we niko Amerika bavuga ikomeye neva baramutinya man neva abanyarwanda bumvise nevu no munsi baratitimira kunyo nk'imburumburo umugani wa umugahungu nyamba yitwa Marasta yahora avuga ngo byo kutitimira kunyo nk'imburumburo umva kugira ubwoba simba sinayindero aho ngo ndatayindero basi ni kugira ubwoba kumvura jugumiye burya imburumburo iyo yumvise umuyobozi ngo rero abanyarwanda bumvise general neva nuko bibagendera ubundi ugira nuko batari ugira umuntu yabazonze cyane muri izi ntambara nikize gusumba neva ko batashinyiyeho First Radio w'u Burundari ko ariko batabishinyiyeho barabizi neza yuko nubwo bari kugira izi tentative abone tutari kuzihanganira n'abate basanzwe banakomeye imviriza iyo bihenda ivyo bagize kuri Denise Chisekedi bakabigira kuri Angelina Ndayishimiye ntibaze ngo twe twari kubirekera hanyene acabongo we abarundi je ndiko ndabivuka mengo nije nogenda muganda azi ko hari abarundi benshi ubunyene tuvuga black yo bamaze kwambara nitene ubunyene kiretse na jewe hari abandi bameze nkanje muga je niko ndavyumva kandi ndiko ndasoma abarundi muri rusange je mbe no wafise micro ndiko ndanima ukungene inkotanyi tuko turazivuga na bukebuke kimyaki ewana je yo bari ukunyene micro kohera ngaha novuga tubunyene barinjiye inkotanyi 10 baraziriye bageze Chedera kwizinga mu Burundi wacu kwa bageze Bunagana barashitse Kigali kwa Comorongo ba je no ndiko ndani mu kunyene ko no banzi yuko ishavu ry'abarundi buryo umuntu arinza ashavura uzozo urabaza bajye abarundi baza kurondera amahera mu bihugu byo hanze aba bari Dubai dufate izi za Kenya za Zambia za Tanzania umuntu ntatinya kugutabira kupera umupolisi umuzanye ku burovu avuga ati pfumunyica habarundi umuntu utamuze umurunda munzi avuga ati pfumunyica natinya kugutabira ikupe nubwo umupolisi w'indi gihugu ukaje uvuga yuko bofyinira erega wakoze bariko barafinisha neva baramutinya navyo bokora papa navyo bokora ivyo byose bajyana kwikirigita nimizi tentative ko batabizigiriye aho yashikiye ntibashikiye hamwe ko batagiye aho First Radio y'u Burundi ari baze kwikirigita barabe mama we umviriza mutama rero bwira abanyarwanda muri kumara dukurikirana ndazi yuko hari ikintu mutarabona za ntamba mwagomvye mwavuze ngo ntimutegwa ngo muratera uno munsi twasha tubiterera ni mwari kurindi ntwari ko mudutera bariko batuvogere yes the black tugaruke gato ku mbuga ngo karabumenyi turabona ko bamwe mu bansi b'igihugu cy'u Burundi ndavuga Pacifique ini nahazwe bajya je nimuzosubire kubambya bajya yanditse avuga ku kuntu umutambukanye umugore mukuru w'igihugu cy'u Burundi ashitse muri Amerika ukuntu yakiriwe avuga kuri iyo foto sinze aho yafatiwe avuga ku mwate wiwe ngo yatwaye amasakoshi amutwaje amasakoshi ubwo ntiyarashatse kumuburira indero cyane bajya niba muri byo bavuga ntiyarifatije kanje nabo bantu ko tubona ko iyigere mediatique ibikomeye cyane gusoma Mr. Kido Truth bajya ntibabura ico bavuga
niyo mpamvu je bajya nta kintu cyabo numva no washaka bavuye gute ko bari bakeneye kiye kibanza arimo kijemo abagore babo bikanka bigafenga bagasanga Imana yarabavumye mwashaka bavuge gute rega jya nibivume kiye kibanza arimo baragishaka bategerezwa kugira uko rega si bo nyine babigize no Rwanda ko bariko baravuga ngo ntiyarose abamwakira indi atarose abamwakira yo amuzi akamara Maria Barundi burya First Lady y'u Burundi kiretse ko abatagomba kubimenya abafise ubwenge bakeneye kumenya byinshi baramaze kubona nawo akamuna amaze kumarira abarundi mbe murazi imigongo ubuhetse kubera First Lady bari barabuze imbyaro imyaka 40 ingahe 10 na uno munsi bafise ibibondo ugaca uwo muntu yafashije ugacuza kwasamanga ukavuga ngo First Lady ngo yoyo uwaca kwicira papa ubu nyine ni wakwicira kubera iki azica amaze kumumarira urumva ibyo ari maze gukora bangara umuntu yita ku miryango umuntu aguhaye umwana kandi murabizi yuko ingo zigirwa n'abana buryo urugo rudafise umwana ruba rusuzuguwe n'ingumba byagenze ko byagenze mukaka agatuma umugongo wawe uheka agatuma ibere ryawe byusa agatuma witwa papa agatuma witwa mama uwo muntu nuwo gufyinisha bajya ba Pacifique bareke baboge kwiye tuvyita kuboga urumva baboge mugabo bogera hariya nibaducafuriza inze abategetsi biwacu ko ico tumariye turakizi bajya ivyo bashaka bafise umunoho w'ubutegetsi Imana yarabavumye bituma babura ubwo butegetsi mace kwisha rero nta bindi bovuga bategereza kuvuga bijya nyene nuko muri make je ndibaza ngaho nishuye yes no patriote turangiza iganiro cyacu nta kuntu gene utanze indero canke uhubuye bamwe mu banyarwanda barkwakoresha imvugo mbi bavuga ngo umugore mukuru w'igihugu ngo umugore wa president w'u Burundi nta kuntu ugenda uhubuye abo bantu ukabakosora kugira ngo ntibaze warning icambere ntabwo ari umugore ni umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kandi babigize bayibona kandi cyambabaje ahubwo mbere carangyoheye cyagomvye kwerekana indero y'abategetsi babo ngene bingana ijya igihe yavyanditse ijya televiziyo igihe yavyanditse igikorera mu cumba kwa Kagame ajyamba ngaho ijya televiziyo nayo iri ngaha niyiwe muhira niwe ashobora kuba ari n'abari mu dictateur onyamara I don't know ari wavyandika bijya urumva akaba yubaka akavuga ati ngo umugore First Lady ego icubahiro cyo ni mu kimo no kimana yakimuhaye mu kimukura ko no kwitwa umugore si kumukura kwipete mugujya n'umutambukanyi urumva mbega ubwo kuba umutambukanyi sevru banza kuba umugore mugabo gacubiki umutambukanyi ni nkuko je no wandi general gacuma magara ngo Westridge no kwita twamugara sergeant ndi general ari fo rega mapeta rasumbana cenka abantu ndumusirikara komeza cyunyita umusiti ivyo nibibaho umusiti afise inkoho y'igiti umusirikara afise inkoho irasa rero mureke kuvanga igisiti n'igisirikare tumenye kudemontra ibintu gutandukanya ibintu rero no munsi ko ndya televiziyo iri mu cumba kwa Kagame iri kiraburira indero First Lady wacu burya ntibatuburira indero twebwe nyambari Nyiramonge murumva tuko turamuvuga uwo bita Nyiramonge nyambari uwo bitwa nyambari mu ibijambo biteye n'isoni umuntu atavugira kuri kamera tufigarukire ibintu manzureke none kunjaniranya manzureke mvuga none unyuma umwanya wo kuvuga gute unyuma umwanya wo reka nivugire none ibyo mvuga ni bubima urumva gufata twebwe umutambukanyi umukuru w'igihugu cyane afise uruzina rubi cyane rubi kiretse Nyiramonge hari undi uzina abantu batovugira habona uruvugira hano abana bacha guta mugasa imyaka 20 wo hano nk'wafashe ku nguvu uramutse ugo ruzina uruvugiye ahantu abantu bari umva we fungwa 25 nibiri y'ubuhimbiri 27 kubera uruzina rwiwe rubi urumva mugabo twebwe bakaza kazina keza nkajya mugaca mugomba kuzana mu mukorora magrade ngo mugore muri akagorama ni mutambukanyi dufashe ino comparaison mbega indero y'u Rwanda n'indero y'u Burundi umva u Rwanda ruko redika abana babo neza bahora bibesha barabaroze abana babo barabaroze mu mitwe kuko uzanye muri genocide barabaroze barabagiza ona
barabaroze pe. Urumva ivyo nivyo nibareko tureke kubijamo. Uravye indero y'ugwaruka go mu Rwanda bitera ibidaje bagashira ku marezo social abana batinganye bagatinganira mu kibuga muri stade Amahoro bagatinganira muri BK Arena wacuvuga ko ari indero tugiye gusangira n'abanyarwanda. Nibakore bijya ibintu byabo twebwe bya to niyo mpamvu twahise mu kwibera inshuti z'abakongomani. Burya ibikongomani nubwo bifite inata sometime nta mitima mibi bigira kandi nta n'imico mibi bigira cyane. Nubwo baza gukuza ngo biriko biratwibuda pipingo ngaha mu Burundi ababeshe bijya nta vyigeze biba. Urumva rero uno munsi kuvuga ko dukwiye gufata ngo turi bamwe ngo turamaha ngo tumeze ngo nk'amahasa twebwe ntidutingana. None iyo ngeso mwe mwayikuye twikado dufise iyo baturi manga twa dufise ibyo duhuriye ku mugana nta kimwe erega n'indi misi zimwe. None mwe mutwitaye ko tuvuga zimwe gute no muri ko harabo tuvuga zimwe n'abanyamurenge ntibavuga iki nyamurenge abaha muri Tanzania ntitwumvikana mu rurimi no kubera iki bagomba kutwivukanisha ko gute kugira batujye batumare batwije. Urumva ni urye ni mbe ingona niyo irira marira y'ingona ingona ni ifise barira marira y'ingona ingona mbe ni ikuririye umuntu gutanga koraka kandi ingona ngo heje kujya umuntu ngo yiriza kuko ni bikarira ewana ngo ikarira ngo ni imyosori kaza mugabe igihe babukaranga twari musi y'urujo ntibibaze ko ari abantu boduca reka ndabacira akagani karara. Hari ingona yitwa Kayima. Iyo ngona yitwa Kayima yari ifise umugenzi wayo wagakwavu. Kayima iyo ngona yitwa Kayima iyo Kayima naho gakwavu baratahiranira imanza bari bakundana abagore babo bararamukanya baraza kuramukanya abana babo bakagenderanira. Mugabo Kayima kubera ko Kayima tahomwa yaguma avuga ati jewe ndakeneye kumva uburyohe bw'inyama y'agakwavu. Iyo ni Kayima. Mugabo Kayima gahiga uburyo yo bikoramo kubera ubugenzi bari bafitaniye n'agakwavu. Urumva Kayima iragerageza uburyo bwose iteka imitwe biranka. Kayima imaze kubona yuko imitwe yose yansi Kayima icyo yakoze yaciye yipfisha. Gwa Kayima yangona imaze kwipfisha ikibwira umugore wayo ati genda umbwirire gakwavu ati burya Kayima yapfuye. Urumva wa mugore wa Kayima aragenda no kwa gakwavu acatangura kwiriza ngo aririza. Urumva ngo wa mugenzi wawe go Kayima ngo yapfuye ngo nukuri ngo dufashe ngo rabicu dufashe ngo uze kuraba. Urumva agakwavu nako ati kuri yapfuye. Agakwavu karababara kararuka gira kubera iki bari bafitanye ubucuti bunini cyane na Kayima. Kayima mugabo wumve yipfishije. Kayima maze kwipfisha umugore yagiye kwa gakwavu. Gakwavu agomba kuza mu kiriyo cyo kuraba ko Kayima kabisa vyabaye. Agakwavu gashitse gasanga Kayima yagoroye n'ibigurameze nkuko ya ewana n'amaso ntagiye kubita ingohe Kayima yapfuye kera vyarangiye kumbe yipfishije. Kayima yishakira inyama yande y'agakwavu. Burya Kayima yipfiriye agakwavu karashika ati mugenzi ndababaye cyane no kukubura kukugira vyara umugenzi mugabo sinzopfa ndakwibagiye twagiranye ubugenzi bwiza. Urumva agakwavu kana kanyabwenge mu vyibuke mu migani yose ya kera. Burya agakwavu karavuga ati Kayima nawe arashobora kuba yakinyagatiriye. Burya agakwavu karavuga Kayima nagukunda. Agakwavu kararira bimwe ewana amoso zagira ku birenge ariko kararirira Kayima kubera Kayima ari umugenzi wabo. Mugabo agakwavu karavuga gati sinogenda nakoze ntayihaye igizame Kayima ko Kayima ndamutinya n'umuntu mubi. Agakwavu gaje kabwira gaje karatangura Kayima wari umugenzi ngwariko kugira ndavyemere ko wapfuye neza ngo fata akaboko ukagorore turabe ko bikunda. Wa Kayima rusha rufata akaboko rucarura akagorora. Urumva kwavu gadakuna ati Kayima ivyo nabibonye mugenzi nubwo wapfuye twarabagenzi nyamba wapfuye ko kari ivyo fata ijisho rimwe urikanure turabe. Kayima ruca turumbura amaso gwarugona gwa Kayima. Urumva akakwavu kavuga ati ivyo ntibihagije Kayima kuko nyamba wapfuye wari umugenzi nagukunda nzokwibuka
nukuri umunsi wose nzokwiruka nzoca ndira. Fata amaguru yawe uyagorore turaye kwapfuye. Kayima ibiguru biragoroye. Urumva iyo story? Burya gakwavu kararaba gwa Kayima. Umva gwipfishije gwagumye cyo rujya kandi saka kwabo. Mugaga gakwavu naho karabona gwa Kayima ivyo iyo akayabo kabwiye gwa Kayima gose urabikora. Ntigwapfuye. Dukeneye ko akwavu kaza kwigera duce rugafata rukaje. Akwavu gacakara bibona. Kayima koko nabonye wapfuye. Tivyabaye ntibigeso bigwamwo byapfuye. Burya akwavu kashaka yiruki. Kayima rusigaye wamaramara na mugore wa kubera atsinzwe n'ikizami. Rero u Rwanda rwagomye kutwigira nka Kayima. Urumva mugaruca rusanga abarundi nabo turimbonera kuri tubona kure cyane. Urabona nk'ubu iyo akwavu kakwidumba kiza wa Kayima ntiye exame Kayima akwavuga kumva Kayima yagifashe kubera iki Kayima yashaka kumviriza uburyohe bw'inyama y'agakwavu mugaga kwavu kubera kaza ubwenge karatsinze Kayima. Rero u Rwanda uno munsi ruriko rubaza rugomba kutwishirako. Urumva ruriko rubaza rugomba kutwishirako ubundi bwo iyo nk'akayabo kaca kwikubita wa Kayima kagenda kasamye wa Kayima kwaca rukajya. Rero uno munsi u Rwanda ruko rurigira nk'ivyo Kayima yigira batwereke ko ari inshuti magara dusangiye buri kimwe dusangiye n'ururimi. Oro kibagomba kutujya bumva inyama yacu. Ubwo ni gwa Chevare nyambari generale rupfu urumva. Adukira nimugira ikibazo murarozi n'urusatsi. Urumva rero abanyarwanda bagombye kumva inyama y'abarundi ngini bizi mugaba cyasanga abarundi twaramaze kubimbonera kure. First lady sinzi ko yavuye mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibapime tubakosore. Nizina ry'Imana je sinzo nzofite mikro kunyene mugandazi yuko abarundi batyo kwihana fariteguye haje naze cyakora umuti abarundi nitwo kugira twihanganira ivyo bintu urumva bana twogwana kugira ukanyuma bavuze yuko ngo azoshobora hitamo ngo gufa bagwana nico gihe abarundi bazoshobora determine mugabo ivyo nivyo bakuberako ntibopima n'ubu twebwe ndazi yo babigiriye kuri first lady ndazi ko arabe n'igigo bari kugarurira mu Kirundo bagiye Kigali. Yes. Bagiye gukora icyo bitwa revenge kwihorera mugerageza kwica umuntu gute mwe mwararemye urazi abantu mumaze kwica mwaremeye amaraso mwanyoye ntimurahimba inyota ntirahera mugume munywa yari nuko muri make je numva atabini norenza. Yes Ropatro reka tugushimire cyane naye ndabashimire cyane nk'akajambo usezera abakunzi bawe ndetse n'abakunzi bayagana abakunzi bacu jewe n'ukuri icambere ndashima cyane n'abantu badutera intege bakaduhanura bien sûr naba bari baduhagafana abantu ngaba baduhagafana akati we dobra we gufata bisi mwino misi kubera intumwa za Kagame ari nyinshi ntabo zora fata taxi tora kakana bona ndabashimira cyane byiva mutima iyo dukoze turamwa amazi ugasanga imihigize nkuko abantu baratwitaho tubarabishima ni ibintu vyiteka rero ndanabashimira cyane mwebwe mwese mumwa mwitaye ibiganiro byacu making ashobora kwamaze kora subscribe n'ingenzi like nayo ni ingenzi iratuma amashitani yo muri Kanyaru yiruka nkuko bamye babivuga. Rero hamazo kwame tubana mu biganiro byacu bya misi yose cyo tubasaba no kudukunda hama mu dukundisha abandi. Yes nanje ntabinorenza ko byinshi yabivuze The Black ndabibitsa ko commentaire ni kandi twabasigiye ngo muduhe ibyiyumviro bitandukanye commentaire zanye Ropatro tari ubwira ngo mumubaze ntabwo hari ubwira ngo ntimumubaze mumubaze umushaka cyose abashimi kugira ngo bukeye cyangwa ubwo nyene acha bikora iganiro je singyama. Yes singyama je ngumanda kanagera bishura wala ko je mine musindi ko nakora muri conditions zitari nza kubera ndafite twokipasho twishi mugabo ndibeta ngumanda bamakuru ko imeze kandi sinzigera abana bajye bahendesha inkoko bacima amanda nabandi bakabahendesha ubukoko n'ubuhene n'ubuyabo je nubwo wo minyagaze nshobora kunzibira umuntu never nanzara fisi. Ndabibutsa ko hari kuri Yagana TV je murakorana yari Mr. Kid the Truth. Ciao ciao.